FS Global yadutumye yaturungikanije agakemanyi ko mwari mwanavyumvise kare n'abagize FS Global hano nabo barashizemwo ukuboko. Hanyuma rero twarabajije turumva yuko hano muri iki kigo citirwe umweranda Elizabeth hariho abanyokuru n'abasogokuru bahakiriwe no kuvuga imiryango kumbure batakiyifise cankwe yashimye ko bobashikana hano. Twavuze tutireka natwe dushiremwe ukuboko turabe ico twoterera nk'agacumu kubumwe. N'agakemanyi kari kagizwe n'ibintu vy'ibifungurwa n'ibindi bikenerwa mu buzima bw'umuntu na cane cane mu buzima bw'abageze mu zabukuru. Twazanye ibiro bishika 150 vy'ifu y'ibigori, twazanye paketi zibiri za omo nini, hanyuma twazanye n'ibiro 100 vy'ibiharage n'ibiro 25 vy'umunyu n'ikamba mbiri kubera turazi ko bazikenera na cane cane mu koga, mu kugira isuku no mu kugendagenda. Abakigendagenda ko barahari. Twazanye n'ibiro 25 vy'isukari. Turategekanya kubandanya bavuze bati genda muturabire, hanyuma natwe turiko turasubira kwiyegeranya muturabire n'ahandi vyoba bikenewe na cane cane abo bantu baba bageze muri iyo myaka batacishoboye. Akamo turakabatera kuko burya hariho ibigo aho bariko baratuganirira batubwiye ko hariho n'ibigo vyinshi bafise ngira ngo bishika 4. Murumva rero yuko ari bonyene batovyishoboza, barakeneye yuko n'ayandi mashirahamwe akorera muri ico gikorwa canke abandi bantu bafise uburyo vy'ukuri ko bogerageza mu buryo bafise bagakora ico gikorwa cyo kubabarana nk'uko n'ijambo ry'Imana ribitubwira. Ni vyiza yuko abo bantu bari bakwiye kwiyumvira ku bandi kuko twese niyo turiko turaja nuko gusa tuvyibagira. Nteye akamo ahubwo abantu bose amashirahamwe abafise uburyo bibuke yuko iyi myaka nabo batazoyisimba, bazoyicamwo uko bigenda kose. Ni vyiza rero yuko ico gikorwa twogikora twese tugafashanya kugira ngo twerekane urukundo hagati yacu, hagati y'abarundi n'abanyamahanga. Ego nuko nkuko mwabibonye yabajewe nabo dusangiye ubutumwa no kuvuga ababikira dusangiye umubano n'abatamakazi dutunze. Mwabonye ko twahimbawe cyane. Sagaseseshwa rumuri mwavyiboneye kuko by'ukuri mwaje hageze. Turi bigo 4 mu Burundi. Ingene dusubayeho rero no kuvuga umuryango wacu wa BENEMUKAMA uragerageza kuko ni gikorwa wasigaranywe n'umuvyeyi wacu fondateur. Avuga ati abo bantu barakeneye uwo begeranya, barakeneye uwo bafasha, baca baza rero iyo tubatoye bakaba bana bacu. Nk'uku uyu muryango wa FC Global watwiyumviriye, niko n'abandi ba Kristo ubona hari umuntu asimvye waronse kariya akaza gutyo bugaca bukira. Nukuvuga haniniya turafashwa n'abantu bakaza kunganira umuryango, ariko iruhande runini n'umuryango bafasha. Dufise abageze mu zabukuru 48. Turasavye rero uwo wese afise umutima w'ikigongwe ko yo kwiyumvira kuri aba batama n'abatamakazi dutunze nabacu, ariko kandi n'ab'igihugu. Sinoronka amajambo nokoresha kugira ngo nkengurukire aba bavandimwe baje kuturamutsa, baje guha akanyamuneza aba basaza bacu. Turabakengurukiye cyane cyane n'umutima wacu wose. Twabemereye yuko tuzosenga hamumukama n'abakabaduhezagirira agasubiza aho bakuye, ariko ahacu turabashimira Imana ibahezagire. Wewe turashimiye mutima mutagatifu wewe yabajemo twese twaba tubimusaba, tugasaba inama mu gihugu ko yokuzura nuko n'iryo shirahamwe turayisabiye ku Mana itere imbere
baraze baratwibuka bibuka n'abandi. Ibikorwa dutegekanya kurangura ku bijanye n'umugambi wa FC Global si ibikorwa bigiye kugarukira ngaho gusa, kandi nimba twashoboye gushika kw'iki kigo kireze abatama n'abatamakazi, ntibivuze ngo nico conyene tugiye guheterako, kuko tumaze kuja hamwe nabo turi kumwe tukiyumvira kw'abo bantu ko babayeho, tukagira uwo mutima w'urukundo wo kwifuza kubagarukirako. Sabo gusa twiyumviriwe barerewe mu bigo nk'ibi, hariho n'amarerero y'imfuvyi atandukanye, hariho n'amarerero asanga arimwo abatama n'abatamakazi atandukanye, hari n'ibimuga bitandukanye usanga bitashobora gukora ikintu na kimwe. Abo hamwe na FC Global turifuza ko ku buryo turonse buke dushobora kubagarukirako. Twabonye ikigo cashoboye kubegeranya gikeneye gufashwa, ico nico kintu ca mbere twabonye, kuko nta yindi financement twabonye yindi bafise atari uko hoboneka abantu bo kuza barabagarukirako, bakabaha agatererano, aragasukari, utuvuta, akunyu, bityo bigashikara kugenda neza. Nico gituma natwe twagize ako kigoro ku mikoro yacu make tugashobora kubagarukirako.